twihweje ibyo Rudoviko Rwagasore yakoze kenshi dukunda kuvuga yuko yaduhaye ukwikukira ariko hari ibindi ayandi maragi burya yashimikirako bindi bikorwa yashimikirako n'ibindi yavuga yarondera Burundi bikomakomeye nk'umuri mwe tutibutsa nk'ibyerekeye guteza imbere igihugu cy'u Burundi abicishe mu makoperative ibyo yarabyigishije cyane gose abigisha abarundi kuja mu makoperative kandi birakomera amakoperative barajaho none raba nubu na leta zihari ubu zivuga ziti amakoperative ibyo byavuye kwa Rwagasore urumva yabyigishije cyane gushika nubu abarundi bavuga bati turashaka kwiteza imbere mu makoperative. Ibindi yakunda gushikiriza ni ibibazo byo gukunda igihugu. Gukunda igihugu yaratanga inyigisho nyinshi cyane gose zo kugira ngo abarundi bose baje hamwe barengere ivyo boba bapfa baje hamwe igihugu bacyubake bari kumwe. Ivyo yarabikoze kandi abarundi igihe kimwe barabyumva. N'ubu murumva yuko ivyo byo gukunda igihugu bikigishwa. Hanyuma kandi nibindi yavuga neza iyo twumvirije ibyo yavuga urumva yuko yavuga ati abasahuzi abakorera n'abigihugu bateza guteshwa bate ni ukuvuga yavuga ati tugiye gutunganya igihugu neza tugiye intwaro nziza ivyo yarabishimikira ko cyane ariko turavye muri kino gihe mbega byarakunze nicyo kibazo nkumbure mu bajije byarakunze kuko hajya yari intango urumva ko bace bamwishe rero haca bizini ngorane nkumbure byarasubiye inyuma gato igihe bamwiciye ariko izindi ndongozi zagiye ziraza nizihari muri kino gihe baravuga bati ni ngombwa intwaro ibereye itsimbatare. Ibyo turabibona muri kino gihe naho hari ngorane hirya no hino urumva yuko iryo rage ry'intwari ibereye ritigeze ritakara tuguma turikurikirana. Rero hari niragi ryerekeye ukwigenga k'umuntu wese cyo twita liberté. Ivyo navyo yaravyigisha tukabibona cyane cyane mu byo yakoreye ukwikukira ku Burundi. Ivyo nibyo novuga bikomakomeye mwiragi yadusigiye n'ubu abarundi duhamagariwe kuma tuvuga tuti ivyo bintu teza kuma tubigwanira bigatsimbatara n'ahandi ho twoba tumuhemukiye.